Isashimwe. Assalamu alaikum. Nyakubahwa buramatari w'intara ya Makamba, nyamanga w'umugambi mu ntara nziza ya Burunga, mwepiskopi murongoye diocese Anglikani ya Makamba, ba mustanteri ari umustanteri w'ikomune nziza ya Makamba, Stabila Karikoro, ndongozi z'umugambi abashinga amateka z'amateka, umwe wese ngaha yiyumve tugeze ndetse burya uyu munsi nta mugabo mwinshi mvuga yaragera yababwiye ku munsi wa kane abimakamba zura mu gisabisho ari twateguye ijambo ryiza ritomoye kandi rirerire muzoze mwipanze mwambaye neza kugira ngo amashusho azoboneke neza kumbonesha kuri y'igihugu nicyo arakurikiranye amagana asezerana mu mpera z'ukwezi kwa mbere byagenze neza na jewe ibyo nibuka kubera nyinshi ndavyibuka namenye n'ingene nagwaye naki byarashitse mugabo abantu baravuga bati ibyo byose turabwira meze mutanyarukije birahera twiza dushimira icyo umukuru w'igihugu yaraje yene yaje mu modoka y'abagwayi aravuga ati nimunyarutse bagira turashika Bujumbura muravuga Bujumbura abindi nasi kumenya urumva rero nk'izi zibishe tatusinda byibuka umukuru w'abagamba niwe yabyi abizi yani bere maswingi ngabo kubera Imana kubera ibisabisho byanyu haheze nk'indwi zitatu narasuye gutora ubwenge ntangura kubaza iyo turi ntangura kubaza ingene umuntu yakureta imeze naho njye ntibyari bwamere neza vuga nti none iki gihugu mu karere hari intambara none abanyagihugu biteguye neza abagaca bavuga ngo reka kuvuga ivyo bintu je ndavuga nti nta bindi none nta bindi biriyo mu mutwe umuntu avuga ibiri mu mutwe kagade yovuga Bibiliya asoma muri Mariko na Yohani n'abadishije ivyibona bikomeye abona ko bagwanya muri Zakapu ngo ni wewe ngo n'ibyo birori byo yamategekanya tubigwanye ngo nakari ntabwo bafite kubihagarika avuga nti niba bigwanye ntibazobora ngaho aho hose kurota murumva rero ivyurose abahari akantu nicyo gituma itariki 28 ukwezi kwa gatandatu tubasabe abanyagisenyi cyane n'abo Makamba iyi stade z'uyuzu yerekane kandi mwese tuzusaba twabwiye abanyagisenyi b'izone buri wese azo kwinjira adafise ikimenyetso cyemera kuyinjira zo kwinjira umugwi uzabiteguye uzorondera amakarita niyo muzokwerekana uzabaye impuzu mwambara tukwinjira hanyuma zo kwinjira suko yigombera kugira turwanye akagaye twatumwe n'intambara 30 kugira akagaye kagabanuke hanyuma twitere n'iteka kuko uyu mugwa mukuru wahezagiwe umugwa mukuru w'intara ya Burunga umunsi w'Imana naho wabuze guhatana ntangorane guhatana kuzatwinyanza ngo guhatana tumwebwe muzoje inyanza kugira ngo abazakiyanza ntabwo yabafise nta n'igitoro gitokera n'ikagoyigoyi mwe muzorindire ngaha muzuri kibuga umupira wobereye igitega twawuzanye ngaha abasafika ikibuga cyose cyuzure nta mahera tuzobaka kugira turamukanye y'abatwara yegere ntwari bakunda amahera ntabwo amahera sinzi aho binyegeje ntabwo amahera ku 6
basabye yuko umugore ngene wari ugiye giteye kugira na Muso Sugar izoca bibera ngaha no kuwa gatandatu zokurikira kwa Mungu tuzomukiye abakira na Vitalo muzoce muza ntimuzoriha urumva rero tuzora umwanya wo kuyaga reka uyu munsi twagize ngaha ijwi ryari ryaragiye ryagarutse icyo gituma itariki 20 Gatuza tugaruka twaciye tuguma Igitega kuko ntacyo twari dufise ijwi nta ryarimo iramara ufise amasengesho y'Igitega naho navuze ijwi ntiryari rwanjye mugabo ubu rero kuri riraza kandi nibaza yuko rigeze ku 90%. Tuzoganira yavuze byinshi n'amagabo y'umugambwe ugama twimirije ibikorwa twimirije turumwe kubiganira twicaye cyane cyane abo ngaha kimugwa mukuru kubera sinzosubira kuja ndiruka mu mazone yose no hava njegera kuko n'ubu bavuga yuko byabaye ibintu by'ukuruha kw'imyaka myinshi urumva rero oya umwe wese reka ndabaha akazi namwe umwe wese agendera amakomine 119 acagendera intara 18 acagendera amazone 453 acagendera intara shasha 42 acagendera ibikorwa rusange byose kwa 6 acagenda kubibuga byose Bujumbura kuraba ngene bariko barubaka ayoruba yakomevugisha mugabo tuzoka turi kumwe nico gituma sindavugana no munyamanga w'umugambi mu ntara mitingi y'agahomera y'agakura y'intara ya Burunga twasabye tuzobera kuri stade izobirongowe na nyeshuri mukuru w'igihugu warategekanije abantu 40 bazokwinjira intara nahajya bagiye bakinira twicayeyo twahuzuye hose n'imyambaro mwese mwambaye imyambaro itukura bitu kwabo imyambaro isa n'urwatsi rutoto kwabo imyambaro yera ukwabo twerekane yuko iburunga muri leta majoro aba bamusenyi basha gusengera tubibandanya urazi yuko igihugu tunyatwavugana naho bari ingorane bazivugana icyo gituma mu nama y'ubutunzi bw'umugambwe wicaye turavuga tuti ibi bihe turimo ni ingaruka z'ibintu byabaye mu minsi iheze rero twicaye umwe wese akuramo ko umuntu wuzi turavuga ibyo dukora nibaza yuko babijejwe bavuze yuko umwe wese nakuramo ko umuntu wuzi capatati twadi yambaye capatati capatati n'ikivugo nizo muzi zose 30 zo mwambaye ariko capatati kora n'ikivugo cyiza kugira duhindure imiryango yacu ngene bayeho kugira ngo uburundi bwacu bungire tuzokuba tuvuga ngo igitoro cyabuze igitoro kibura kubera adashora hanze icyo mukimenye wewe iswa uzishora ngaha imyumbati uzishora ngaha itomati ngaha iki none mu mahera muzogura igitoro muzayakurahe erega gusega nabwo nyene bigabanya uburemere ari uko usega ni kuremere bukumbuka icyo gihe twavuze tuti umwe wese nakore umwe wese umwene gihugu avuga ati je nazanye ibiro 10 by'ikawa iyi biro 10 bivamo amadolari 60 nzoba ntereye ukuzanira izo zingahe z'igitoro umwe wese zoza yandikisha kwa mustaneze kwa rimba 10 ati burya je uyu mwaka natereye ibiro 5 by'ikawa ibiro ya majana 5 z'ifuka mumenye yuko bigenze neza uzori mu nyuma zoba ndimo ibyo dukeneye tudashoreye hanze bizoshoboka dushure hanze ubutare dushure hanze amavoka dushure hanze ikawa dushure hanze ibintu byinshi tugira urutonde ipiripiri byose ko turabyandika kugira ngo umwe wese azararima utuntu twose cyo gusorera hanze mugabo uko usega ni kugabanya ibiro uragombora ari usabye lift
ukayisaba umuntu afite kuri kabiri hageze hapakira amakara aca yirarisha hirya kugira bari uyapakira reka muzorabe neza aca yirarisha hirya yitelefonesha kugira ngo upakire amakara kubera wasabye lift pakira urumva rero ibyo ntituvyemera abazungu bameze nka twebwe teza kwikukira muga mu kwikukira teza guca mu nzira igoye basogokuru bamwe barapfuye bavuga bati igihugu n'igikoroni hapfuye tugereranya yuko bapfuye abantu ibihumbi bari ku rugamba baganye badani ikintu cyose ukeneye kwikukira kimwe amaraso urugamba rwose ruba rurimo amaraso hanyuma rero n'ibi biruhura mu gihugu mu karere muteza kumenya twarabigisha iki kahise ubu na kazuba harabamo gusubiza inyuma twavuga tuti twemera muri baki kwanza ugomba kudusubiza inyuma ukorera shetani tudusenga tutugutuka suguhumiriza ugasenga Imana kikumbe mugani muzohumirize mwese muzoze murahumiriza mwese bamwe basigaye bakanura kugira ntibaducemo muga turashima abarundi nyene bifata baramaze gukura baramaze kugira umutima w'intani nta kantu kaza kugira ngo gucu simba n'umutima Imana bibayezagire mwarakoze igisabisho ushimire leta y'u Burundi yarakoze ibishoboka byose n'ibishobora mu gihugu n'abandi bose n'umugambwe bati nimba bije giturumbuka turagwana intambara zidatifa barayirwana byagenze neza Imana yarakoze